Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira ku bana namwe banywanye mukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza nga kuri chaîne yacu. Ndabahaye ikaze muri umwanya tuge kubagezaho amakuru avugwa cyane kuri wa Mungu turi kwigenekereza 13 Munyonyo mwaka w'ibihumbi 2022. Ndabahaye ikaze aho muri hose bareza mwiriwe canke mwaramutse abizi ko abadukurika bari ku migabane ya kure, abadukurika bari ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitandukanye ndetse no mu ntara nyinshi zigize igihugu c'u Burundi. Nimuze gucikwa n'aya makuru. Yani Cubare Evaristo Ndayishimiye muri za ngingo abandanya gufatira abigira nabi mu gihugu c'u Burundi, amenyesheje ko leta y'u Burundi igiye gukura ku ntonde abadandaza igitoro bari muri yegere. Ivyo byose turaza kubigaruka ko mu majambo yoba yaravuze mu gihe umukuru w'igihugu yari arongoye inama y'inyabone igizwe n'abajejwe intwaro, umutekano, ubutungane ndetse n'abanyagihugu. Iyo nama rero yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Byose rero muraza kubikurikira muri aya makuru. Hari ibara ryabaye mu ntara ya Kayanza aho umugabo umwe yagiye mu murima w'ibigori arawutemagura wose, bikaba byarabaye mu ijoro ryo ku wa gatanu. Ildefonse Ndayikengurukiye rero ubu ngubu akaba ari mu gasho, ndetse ivyo abene gihugu bo ngaho mu ntara ya Kayanza bashikiriza navyo muza kubikurikira muri aya amakuru. Nayo mu birori vyo gusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro havuzwe ko ruzokubakirwa icibutso ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ibikorwa rero bikaba bizotangura kuva mu mwaka uza w'ibihumbi 2023. Ayo makuru nandi yose twabateguriye mu kanya gatoye n'ingingo imwe ukwayo. Ngira ico ngusaba nuko fyonda kuri subscribe canke sabone kugira tuje tubana kandi unashikirwe n'amakuru yacu uri mu bambere. Ndabahaye kaze mwese. Mbere yuko tubashikiriza bimwe mu vyavuzwe n'umukuru w'igihugu, reka tubanze tubabwire ko imvura yaguye ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu yahitanye ubuzima bw'umuntu yongera yonona ibitegwa n'inyubakwa mu buraruko bw'igihugu. Unumwe rero ku mutumba Kivo muri zone Gatari ya komine Busoni intara ya Kirundo yitavye Imana kubiswe n'inkuba mu gihe imvura yariko iragwa ku mugoroba wo ku wa gatandatu. Imvura ivanze n'umuyaga hamwe n'urubura yaguye kandi ku muhinga mukuru wa gatandatu yonona imirima y'ibiterwa nk'ibigori, ibiharage, ibitoke, imyumbati, ibijumbu hamwe n'amazu y'abene gihugu ku mutumba wa Burenza muri zone Burambira ya komine Gashoho mu ntara ya Muyinga. Turabandanye rero kwiyanganisha bose bagize ivyo baburira muri iryo sanganya ryatewe n'imvura nyinshi. Tubandanirize kuri ya nkuru bejeje kubabwira mu buryo bw'impfunyapfunya. Nyaricobahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize ico avuga ku badandaza igitoro. Leta y'u Burundi rero imenyesha ko igiye gukura ku ntonde abadandaza igitoro bari muri yegere. Ibitoro rero bakidandariza ko canke station ngo vyuzuzwe igitoro kidandazwe. Vyavugiye mu nama y'inyabune igizwe n'abajejwe intwaro, ubutungane, umutekano ndetse n'abanyagihugu. Ikaba yarabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro kuri uyu wa gatanu. Iyo nama rero yari irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'iyo nama rero umuvugizi w'umukuru w'igihugu yagize ati muramaze kumva ko mu gihugu bavuga bati ibintu vyayegere vyarahagaze, mugabo murahava mutanga mwumvise ko hari abantu maze imisi muri yegere uti abo ni bande? Abantu bajejwe kudandaza igitoro nibo tuvuga. Radio Medenze Imana yongera ati ubu rero harageze ko ingingo zifatwa, izo nazo zizofatwa si zindi no gufata arya amasitasiyo y'abarya abantu banze kudandaza igitoro kijemwo hanyuma kidandazwe gishikira bene gihugu, hanyuma abo bantu bace bafutwa ku rutonde rw'abantu bari bajejwe kudandaza igitoro. Byose rero bikazoba bizokorwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Yandi makuru urumuri rw'amahoro ruzokubakirwa icibutso ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ibikorwa rizotangura kuva mu mwaka uza w'ibihumbi 2023 gazokubakwa kandi inyubakwa merekeza izoba igeretse inshuro zirenga 10 nkuko vyamenyeshejwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu birori vyo gusozera urwo rugendo urwo rumuri Gitega kuri uyu wa gatanu, Evariste Ndayishimiye yavuze ko rumuri ari itunga ry'igihugu. Yamenyesheje kandi ko guhera mu mwaka
umwaka uza ruzohora ruzunguruka mu makomine yose mu kiringo c'ukwezi, yibukije ko rwatembereye mu ntara rufise ubutumwa bwo kuzirikana igihugu kugira bakoreshe neza itunga rusange. Yagize ati ndizera ko mu ntara zose bamaze gutegera icarico itunga rusange, amabarabara, amashure, amavuriro, ivyo vyose ngibanza vy'iratiro tumenye ko bibungabunga ntituze dusubira kubona amabarabara asidagurika tubona ataco twakoze. N'ivyacu rero ngo ni itunga rusange. Ivyo rero bikaba vyarashikijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Nayo mu ntara ya Kayanza wamagabo wazungurutse cyane ku mbuga ngurukana bumenyi wo ku mutumba Kibaribari muri komine Gatara ari mu Gashoka komine kuva mu gatondo kuri uyu wa gatandatu, yagirizwa gutemagura umurima w'ibigori by'umukuru w'umutumba mu ijoro ryo ku wa gatanu. Ildefonse Ndayikengurukiye yonone umurima amenyesha ko amwonone yamwagiriza kariwe yoba yatumye ndashikirwa mu bahuza bo ku mitumba beruka gutogwa muri iri joro nyene ryo kuwa gatanu. Ubundi murima w'ibigori w'umufundi w'indimo ku mutumba wa Karambi uri mu mwonga wa Ruvubu muri iyo komine waraye utemaguwe. Bibaye mu gihe rero mu ndwi iheze yindi mirima ibiri y'ibigori yo muri iyo komine nyene harimo uwo mukuru w'umutumba munini yoba yaratemaguwe. Mu ntwaro bavuga ko bateye impungenge n'ubwo bukozi bw'ikibi. Donatien Ndikubwimana n'umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe imibano n'amategeko asaba abarongoye kuvavanura n'iyo ngendo mbi. Abafitanye amatati rero ngabahamagarira kwitura inzego z'ubutungane kugira ngo abarizo ziyakemura. Ni inkuru rero yabananije kuvugwa ko cane. Nayo mu ntara ya Bururi hari abantu babiri bo barapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu bivuye ku isanganya ry'ikamyo yatembagaye ahitwa mu Rwinge muri komine Mugamba. Amakuru yava mu gipolisi mu Mugamba avuga ko iyo modoka yari yuzuye imifuko y'isima iriko irava i Bujumbura ija mu Rutana. Mustanteri w'iyo komine amenyesha ko ibiziga by'abo bantu vyakuweyo ku Mutaga kuko bari baguwe ko nico kimodoka. Nayo mu yandi makuru dusimbiye mu bindi bihugu bibanye, ingabo za Kenya zikaba zageze ku butaka bwa Kongo mu guhasha M23 n'imigwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe M23 irwanya yakomeje kuri uyu munsi wa gatandatu mu duce dutandukanye twa territoire ya Rucuru murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mirwano yatangiye mu gitondo cakare cukuno wa gatandatu kaba yarakaze cyane mu duce twa Rumangabo, Gisigari ndetse na Kiwanja muri territoire ya Rucuru. Bamwe mu baturiye utwo turere batari bahunze imirwano bagomye mu mazu yabo, abandi berekeza muri Nyiragongo akarere gahana umupaka na Rucuru. Ubuyobozi bwa societe civile muri Rucuru bwatangaje yuko intambara igenda ifata indi ntera kuko ubu mutwe M23 urimwo guhatira abasore bari hagati y'imyaka 15 na 30 kwiyunga nabo mu kurwanya leta ya Kongo, aho bivugwa ko wanze gushira mu bikorwa iryo tegeko arimwo kwicwa. Hagati aho rero mu gihe imirwano irimo kuba, ingabo za Kenya zirenga amajana 8 zasisikaye mu gisagara ca Goma kuri uyu wa gatandatu zije gufasha FARDC guhasha M23 ku butaka bwa Kongo. Izi ngabo rero zakirwe n'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Uburaruko Lieutenant General Constant Ndima Kongba, aho yasavye abaturage kwishima hamwe birinda wari wese wabasha kubatandukanya, kuko yongeye koko abaturage ari bo jisho rya leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo muri ino minsi intambara ikibandanya. Tubutse yuko kuva imirwano yatangira hagati y'ingabo za Kongo n'abarwanya M23 bakomeje kwibasirwa n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'urugomo ruriko bakorerwa haba ku bakongomani bamwe ndetse n'abashinzwe umutekano babashinza gukorana n'umuhari wa M23. Mu itangazo ryashizwe ahabonana shikiranganje bwo kumenyesha amakuru ryasomwe rero na Patrick Muyayo, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, yagaragaje ko imisi iri imbere ururimi rw'Ikinyarwanda rushobora kuzashirwa muri zimwe zikoreshwa mu buyobozi hose muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, nubwo bitavuzwe ko rumwe na bamwe mu banyagihugu ba Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo.
banywanyi bacu nageremba kengurukire cyane ko twabanye muri aya makuru muze no kubandanya gukurikira ndi gakomanisha kuri yashira amatsiko TV ntuze gucikwa uzabe kugira ngo ubandanye gukora subscribe canke sabone niba utari wafyondako bugikani no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa na yose dushikiriza imisi yose ntuze gucikwa nande tuza kubashikiriza murakoze kandi muhezagirwe.